murashaka ubumwe mu muri Afrika y'Epfo murashaka ubumwe mu mashengero yose y'abarundi akora muri Afrika y'Epfo n'amakorari mugahura mutarabana urujisho murabishaka murashaka yuko tudoma urutoki ku muntu wese ariko aradutobera abibugwanko amacakubiri ajyanisha abesha hakubana n'umubeshi mubana n'umurozi diaspora irasinzira ni Samuel Ndayiragije umurongozi mukuru wa diaspora ndundi ku isi tuvuze diaspora tuba tuvuze umuntu wese aba inyuma y'igihugu ciwe akorerayo abayo canke akomoka mu gihugu ciwe mugataka ikibamwo ku mvu zitandukanye muga acemera ko iyo yavuye ari iwe akabona ageze umuhanga akemererwa neza acavuga ati vya hariya birabasha jewe narashitse ivyo mubigendere. Pastor, nashukuru sana, mmefanya kazi kabisa nzuri na mwavuze ibintu byiza gose. Nka twebwe biratwubaka kuko tuzi ico turi n'ico tugamije. Nagomba ndababwire yuko abakozi b'Imana baho hambere bagwanye intambara zabo, naho rero icyo gihe barahamagara bakabwira bati hitana inkota nimwambara ibigwanisho by'Imana kugira muhangane n'umwasi. Bibiliya rero iratubwira yuko kugwana intambara nziza byemewe, kandi iyo ntambara tugwana nibwo rufunguruzo rudushikana mu ijuru. Naho rero kugendana n'Imana, ugendana n'Imana ugendana n'inkota. Ushaka kugendana n'Imana utiteguye kugwana, Imana turayigwanira, iratugwanira n'ivyo mugabo natwe turayigwanira, turi intumwa zayo, turabakozi bayo. Abaho hambere ngira ngo mwebwe muzirikana ijambo ry'Imana mucamo bitahura, murabe intambara zagiye zirahaca n'ingene bazirokokamo n'ibijya wagarutse ko abazitsinda nuko bari kumwe n'Imana. Nivyo hari igihe utigwanira mugabo Bibiliya iratubwira igihe bikenerwa ko tugobotora ururimi tukavuga. Cagihe umwe abami n'abandi bantu bose bahamagara kugira bamuremere ibinyoma yarinde. Niravyibuka muri Bibiliya. Naboti umwe baremera bagerageje kumudendereza bakarondera abantu bose bakamagiriza ibinyoma. Muca mumva histoire ingene yagira agenda. Mugabo rero je ngomba babwira ikintu kimwe, aba bantu bagarutse ku très important. Ibwirizwa duhabwa n'Imana twese mu budasa bwacu, abahutu, abatwa, abatutsi, abagana n'abatazi ubwoko bwabo ko barahari, abanyamigambwe bose baba bari ku mugambo utwara n'udatwara, niyatwaye n'uzoza, imigambwe yose mu budasa bwabo. Abarundi baba muri Mozambique, muri Afrika y'Epfo, ibihugu vya Afrika, Oceania, Buraya n'ahandi, twese Imana yaduhaye ibwirizwa rimwe riruta yandi, n'urukundo. Ntushobora kuvuga rero ko ukunda Imana ubibugwanko mu bantu. Wewe wabaze kuba uwo kuboherwa urusyo hehe kwizosi, kuko nibutanga karorero kabi. Bano rero mubwirane ba diaspora, mwebwe nshuti, igihe turimwo nico kwikangura, kandi uru rugamba turiteguye kurwana, twararutanguye. Mwabivuze neza, nta bajana batagize nte, very important. None murashaka yuko tugwana intambara yo guhuza abarundi bose bo muri Afrika y'Epfo?
ababishaka kize turabe mwese murabishaka murashaka ubumwe abantu muri Afrika y'Epfo murashaka ubumwe mu mashengero yose y'abarundi akora muri Afrika y'Epfo n'amakorale mugahura mutarabana urujisho murabishaka murashaka yuko tudoma urutoki ku muntu wese ariko aradutobera abibugwanko amacakubiri ajyanisha abesha hakubana n'umubeshi mubana n'umurozi diaspora irasinzira